vuba bwango murazi yuko turi mu ihinduka aho amaprovince yavuye ku 18 akaza kuri 5 amakomine arava ku 119 aza ku 42 ubushikiranganji burava ku 15 buraza ku 13 ubushikiranganji bwose burafise ibisata niyo kumbure itegeko ry'umukuru w'Igihugu ubushikiranganji bwose burafise ibisata mu ma province kiretse ubushikiranganji bujanwe n'imigenderanire hamwe n'ubushikiranganji novuga bwa defense bwo busanzwe bufise ukuntu kwitunganije mu ma province no mu makomine ubushikiranganji bwose burafise ibisata bibuserukira mu makomine kandi bitanguye avec une nouveau découpage novuga yuko igiye kuba nyezina kuba opérationnel muri guhera muri uko kwindwi inzego zitanguye kujaho inyuma y'amatora. Ivyo bisata rero vyose murumva ko intara amakomine ariho twovuga ko hagiye kuba icicaro novuga c'igihugu no hagiye kuba icicaro c'igihugu. Rero ayo makomine novuga ivyo bisata byo gushikiranganje vyose mu ntara ibisata byo gushikiranganje byose mu makomine birakeneye aho bikorera. Ndetse tugarutse no ngaha mu bushikiranganje murazi yuko ubushikiranganje n'ibisata bitandukanye birapanze kandi abapanze si bake mugabo kandi n'amazu ya leta apangishijwe si make. Turaza kubibona ngaha ni ibiharuro byose turabitororokanya ko bikwiye byose mugabo turaza kubaha novuga image uko bimeze ivyo tumaze gutororokanya. Umuce wa mbere ni umuce w'inzu leta ipanze. Umuce wa kabiri ni umuce w'inzu leta ipangishije. Umuce wa gatatu ni umuce w'inzu za leta ataco ziriko zirakora. Umuce wa kane ni w'inzu za leta abantu babayemwo badapangishije canke ata contrat bafise. Rero tumaze kuronka novuga iyo liste yose novuga base de données byabaye ngombwa ndetse ko tugira n'urugendo kugira turabe kuri terrain uko vyifashe. Twaragiye mu ntara ya Buhumuza turaraba cyane amazu ari muri commune Cankuzo, turajana raba n'amazu ari muri commune Ruyigi, turazi Gitega turaraba amazu ari muri commune Gitega cyane ndetse turaza no ngahi Bujumbura turaraba amazu ari muri commune Mugere ndetse na Mukazi. Ivyo rero byaratweretse yuko niyo dufise iyo liste y'ayo mazu twasanze yuko ayo mazu yose adakwiye bisaba ko tuguma novuga actualize. Ari nayo ntumbero y'iyi nama yuko uko bigenda kose nico gituma twatumye ko abari chargé de patrimoine au niveau des ministères. Angire ko ntanga na recommandation ndetse n'abaministre banyumve n'ababuramatari banyumve n'abari chargé de patrimoine banyumve. La base de données dufise turaza kuyibereka tuzona yibaha kugira murabe yuko inzu zose ziri mu bisate wanyu mu ma ministère zikwiye. Izo muzobona zidakwiye muzuzurize kuko inyuma yaho nitwasanga hariho inzu yasigaye itari kuri list kugira ngo tuyikurikirane
tuzofata yuko iyo nzu wagombye kuyinyanganya leta, yuko abarokateri siritabo abaruguru uko nibo bamwe nta benshi nta n'amakontara bafise reka mubabwira bagasohoka kugira mutangure kurehabilita. Vuba tuzobandikira makete kugira muturungikire n'amanimero do konti tuzobashirira kamahera. Donc basohoka kugira tutangure rehabilitation les bureaux les directions provinciales zironke aho buca zikorera n'amadepartement commune. Icya kabiri twavuze le gouverneur tugende tubivuze mu kurehabilita ntituzorehabilita mu kajagari. D'abord ni ya repartition twabasaba tumenye duti ahari direction provinciale terre tuko turehabilitira uyu muntu azokwinjira tuko turehabilita uyu muntu azokwinjira ntitwabe dusanga twarehabilise ikintu ahantu hatazoronka uhokipa uko naho tuba duhombye amahera. Duhere kuba turehabilitira umuntu twamaze kwa affecta ati wewe ngaho ugira uhakorere dufate nk'akarorero nko mu Cankuzo wewe nk'ijya nkazigazo z'abamedesi shaka kuvuga ati aha hazokorera direction provinciale des infrastructures akarorero kuko ya santé irahifitiye, iya BPA irahifitiye, iya education irahifitiye, zika zari ziri mu ntara zose zirahifitiye. No kuvuga aho mugira naho abandi bashasha n'ama departement rero uko le departement ni nyinshi zirashobora gukenera ayandi ma service ko mu ikomine ntizihakwira. Après l'affectation niho tubati okay iyo ndayirehabilite uko kandi tuzohadeze instructions ziri clair kugira muduhe plan d'action na le budget prévisionnel kugira dushobore gukurikirana. Irane de même ko tuzokwandikira nk'izi za Zeimet tuzobahadeze instructions clair kugira muduhe concept note ya projet tuhakorera. Icya gatatu cyo ni commission tuzoshiraho kikiraba beaucoup plus les ministres na sezeki na les équipe yo yuko ababa donc les services zipanze zisohoka progressivement. Vuati wewe tukwafixe kuri iyi nzu mugabo yutwara mupangije ntaravamo azovamwa après 3 mois ou 4 mois ou 5 mois selon les conditions selon les modalités du contrat. Iyo nayo ni travail progressive twibaza yuko twifuza yuko nka danzinane au plus tard tuzoza turiga turiko turakora uko bigenda. Igikuru nuko tuzoba tutanguye yuko boza baravamwo progressivement. Ijo cyane kiraba beaucoup plus kwiyimplika cyane kwa les ministres et ses experts kuko amazu menshi naya y'Ibujumbura ruguru burya abazipanze nibaga nyene bazibamo buga nta ma service ya leta ruguru apanze cyane ni make. Ibindi ni ibi nk'ibi bya Zeimete iraze natwe nyene tuzobaha des orientations kumbure hariho n'izindi uyo mugu tuzoba twashizeho uzoja kuri terre cyane kugira ushobore kuraba uko byogenda. Ikindi twobasaba kiraba mwese si aratete les ministres turabaha la base de données mwirasire avec n'abakozi banyu murabe yuko atanzo muba mwaribagiye swate mwebwe mupanze nka ministere canke mupangishije canke atacirikira akora mugabari ya leta kuko iyi base de données ntiruzura niyo kwa alimenta au fur et à mesure.